kimwe cyahindutse muri leta y'u Burundi uburyo ibintu bitunganijwe mu gihugu cosigura uko leta y'Ububirigi isubira gukorana na leta y'u Burundi. Umunezero ntangere nk'uko twabibonye, haricari ibihumbi amajana by'impunzi z'abarundi ziri hanze, haricari ibihumbi by'abarundi bafunzwe bazira ivyiyumviro vyabo, hari abafunzwe barahejeje ikiringo cabo baciriwe, hari ababuzwe irengero, hari abamenyesha amakuru badakora mu gihugu nk'uko bokwifuje gukora mu mwidegemvyo, hari abanyepolitike badakora mu mwidegemvyo baburabuzwa. Ibyo byose biricari uko byari bisanzwe bimeze. Ni imigenderanire mibi iri hagati y'izo leta na leta y'u Rwanda. Ni nkaho ikibahuza ari u Rwanda bafitanye imigenderanire mibi, basa n'abashaka gufashanya, bagamije ngira ngo gutera ibibazo u Rwanda. No mu majambo yavuzwe birumvikana ko bivugwa ko Burundi bufise uruhara rukomeye mu by'umutekano, rwagize neza mu kuba muri Kongo. Biraboneka rero ko atakindi kintu na kimwe gisigura iyo migenderanire isubiye kunagurwa hagati ya leta y'u Burundi n'iy'Ububirigi atari ico kintu bahurirako c'imigenderanire mibi bose bafise n'igihugu c'u Rwanda.